nagira ngo dushimire buri muntu wese kuva iciyumviro kigitangura kwiyumvirwa gushika gishizwe mu ngiro ndetse mu buryo budasanzwe gushika kuri iyi saha, ku ruhara, ku ciyumviro, ku ntererano, ku gikorwa icyo ari cyo cyose yakoze kugira ngo ibi bishobore kuba. Imana imuhezagire cyane. Ubugira gatatu, nagira nshimire buri mujiya wese ari ngaha. Ni benshi bari kuza ngaha ariko ntibaje, ntitwobacira ku rubanza kuko hari abashobora kuba bagize ibyabafatiriye, ariko hari n'abashobora kuba bifatiriye, sibyo gahembe? Rero abashoboye gushika ngaha mwese nk'abajiya niha amasha 3. Ayo nata reka mfate yuko atana kimwe numvise, niha amashi 3. Murakoze cyane. Ubwa nyuma nagira ngo shimire umugwi wafashije gutegura bino bikorwa, ariko kubera ibi byose tubikora hari igituma. 5:14 ni kiye gitabo, kuko urukundo rwa Kristo rugira gutega yemwe, ruduhimiriza, rutugobera gukora. Wakera niwe yavuze ngo kuko ntabivuze mu mutima wanje umenga hari umuriro ururumba. Rero twaremanywe umutima wo kugira neza. Imana yari ukomeje muri twebwe, tutabikoze umena umuriro uri kuragira gute. Rero nagira ngo ndabakeze cyane kuba mwaritanze uno munsi, ukabuvuye mu nzozi ukabwiye muri kahise. Imana ibahezagire cyane. Namwe turabakeje kuba mwashoboye gushika ngaha. Bibiliya ivuga ko mu byo tuzobazwa tugeze mu ijuru hariho n'uburyo twafashije bagenzi bacu. Rero Pawulo nawe acavuga ngo mugiranire neza muhereye mu nzu yande, guhera mu nzu ye ya data. Rero birabereye, ariko kandi yavuze ngo mugarukire mu nzu ya data mubone kuja n'ahandi hose. Imana ishimwe cyane. Cyo gituma tugiye guhera mu nzu hanyuma turagenda n'ahandi. Imana ibahezagire, mugire umunsi mwiza. Enjoy the worldwide Global Youth Day. Amen.